abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Rukristo, Partners Trust International, New Generation, Maison Libre d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nshuti mukundwa uri kuradukurikirana, turakuramukije tuguha ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Uyu munsi tuza kuganira ku bijyanye no gusenga, aho tuza kubona akarorero keza katwereka ingene dukwiye gusenga mu gihe biba bigoye, aho tuza kubona akarorero k'umwami Yesu. Turafise umutumire, reka tumuhe ikaze aturamutse kandi yibwire n'abariko baradukurikira. Kaze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Ndayisaba Odas, kaba nkora n'ishirahamwe Campus pour Christ mu Burundi. Murakoze cyane, turabahaye ikaze muri kiganiro abakunzi b'amahoro. Uyu munsi rero twagomba kurabira hamwe akarorero k'umwami Yesu ngene yasenze mu bihe bitari vyoroshe. Mbega ko abantu bakunda gusenga ukuntu gutandukanye, mwoshobora kutwereka akarorero keza k'umwami Yesu ingene yasenze mu bihe bitari vyoroshe? Murakoze. Nk'uko mubivuze, abantu barakunda gusenga, bagasenga mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Ariko kandi biranashika ko hari n'igihe abantu bageraho bazazanirwa igihe bariko barasenga. Bikanashika mbere naho bamwe biyumvire ko gusenga ataco kubamariye. Hariho n'abandi biyumvira ko basenze cyane, bagaca bagiye bati ibyo nasenze birahagije, ndarindiriye ko Imana ikora. Ariko Yesu yaduhaye akarorero keza cyane mu gusenga, na cyane cyane iyo ibihe bitoroshe. Ibyo ndabivuga nishimikije ibyo dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka, igice ca 22 ku murongo wa 39 kugera 46. Reka tuhasome. Yesu asengana umubabaro, arasohoka aja ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo, ashika ahoterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, asanga ubigomba kuri iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru, amuha intege. Arushije kwicwa n'umubabaro, ashishikara gusenga cyane. Icyuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga, ava hasi aja aho abigishwa bari, asanga basinzirijwe n'umubabaro. Arababaza ati niki gitumye musinzira? Nimuvyuke, musenge, ntimuje mu mosha mabi. Amen. Amen. Nk'uko nemeje kwivuga rero, Yesu yaduhaye akarorero ko gusenga. Kandi yaduha akarorero ko gusenga mu bihe bigoye. Yesu yari asanzwe amenyereye gusenga, kandi ntiyigeze adeha ku gikorwa cyo gusenga kugera ku munota wa nyuma. Uvyibuka neza, ijambo rya nyuma Yesu yavuze ari ku musaraba kwari ugusenga. Avuga ati Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Kandi ibikorwa byose yakora, yabikora yabanje gusenga. Ahejeje gukora ibikorwa, yashija gusenga. Turasoma yuko yazinduka kare gusenga. Hanyuma avanye n'abigishwa, akongera agasubira gusenga kugira ngo ashimire Data ku bikorwa byose byakozwe, yongere asabe n'inkomezi n'uburongozi bwo gukora ibikurikira. Muri aka karorero rero nizemwe ibintu bitanu bikomeye.
nibyo nagomba yuko dusangira n'abariko barumvise ikiganiro bakunze amahoro uyu munsi. Yego. Ikintu ca mbere nuko mu gusenga ariho dukura intsinzi. Ico ni cambere. Yego, ico ni cambere. Mu gusenga niho dukura intsinzi. Yesu yarageze mu bihe bitamworoheye. Ibuka ko kuva kivuka yaragize ibihe bitoroshe, ariko atangiye gukora ibikorwa vyiwe yarahuye n'abantu bamwagiriza ko ariko ararenga amategeko y'isabato, abandi bakamutuka n'umwana w'umubaji bagomba kumutesha agaciro, abandi ngo yiyise Imana kuko abwiye umuntu ngo ivyaha biwe birahariwe, abandi bakamwagiriza byinshi kugira bamwite umugumutsi. Ivyo byari ibihe bitoroshe, ariko igihe yaragiye gushikamo rero ubu aho yashija gusenga ku musozi cari igihe cyo gusozera ibikorwa, kandi igihe kigoye cyane aho yarakeneye intsinzi koko. Yari intambara itoroshe muri we, kandi yari umwana w'Imana. Kubw'ivyo yaragiye kubona, yabona yuko akwiye kurwana urugamba rukomeye. Ntiyaravye ngo ni umwana w'Imana canke ni Imana yigize umuntu. Ntiyaravye ngo imisi yose yamarasenga, kandi Yesu ni wa muntu mu gusenga atarakwiye no kwibabaza. Yari kugira ngo uriko araporograma gusa ibintu ati nibibuku nuku. Ariko hageze iki gihe yumvise ko akeneye intsinzi, amaze kwiyumvira ingene agiye gufatwa, agakubitwa, akambugwa impuzu, akamanikwa ku musaraba, abantu bakamucira ko amate, yumvira ko kumaramara. Rwa rugamba rutoroshe yaciye agenda gusaba inkomezi zidasanzwe. Ariko ngene kubera yari yambaye umubiri w'umwana w'umuntu nuko yarasanzwe ari Imana. Yego. Ibyo rero byari bigiye kuba ku mubiri w'umuntu. Byari bigiye kuba ku mubiri w'umuntu. Ca wumva yuko bitoroshe kwihanganira. Yego, ntivyoroshe kwihanganira. Ariko rero yari wa muntu yari yabwiye amadayimoni ati ve muri uyo muntu, amadayimoni akavamwo, je muri ziriya ngurube. Wa muntu urwaye haguruka wikorera ikirago cawe ugende, akahaguruka akagenda. Ni wa muntu kandi ye kugira ati mwe muje kumfata nimusubira inyuma ninde yabatumye. Kandi hari n'igihe yavuze ati iyo nshaka ne kubwira data karunga ingabo nyinshi. Mugabo yabonye ko akwiye kurwana urwo rugamba, kandi intsinzi iva mu masengesho. Iki rero ni kimwe nize ko intsinzi ibonekera mu masengesho. Abantu ntibareke gusenga mu gihe bigoye, ahubwo igihe bigoye nico gihe cyo kurondera intsinzi, kuko n'urugamba umuntu aba ariko aragwana. Ubuzima bwacu bugizwe n'urugamba. Igihe cyose ibintu bije kuturwanya dukwiye gusenga, tugasenga dutumbereye bino bintu, tugomba kunesha urwo rugamba, kuko twebwe ubwacu ntihagiye rero uwo hava yishimikiza uko asanzwe yitwa umusenzi, canke amaze imyaka myinshi mu bikorwa by'Imana, n'umupastori n'umuvugabutumwa n'umuntu asengera abantu ukora ibitangaza, hanyuma akibaza yuko hari icitwa ingorane abonye imbere yiwe gica kimubisa. Oya, ahubwo akwiye gusenga kugira aronke intsinzi. N'ubwo ngo turonke amahoro dukwiye gusenga. Umuntu wese yakunda gusenga, iki ni igihe cyo gusenga. Ikigo kira kabiri nakuyemwo nuko ugusenga kwacu ukwiye gushika ku ntumbero. Dukwiye gusenga dutumbereje. No kuvuga gutumbera ico dushaka. Hanyuma tukongera tugashira uko gushaka kwacu mu gushaka kw'Imana. Yego. Vuze muri make no gusenga ntiduhishe ibiri muri twebwe, kandi tubishire mu gushaka kw'Imana. Yesu yazi umubabaro agiye kugira. Nico gituma yasenze avuga ati iki gikombe nikindengane. Nico yasabye. Mugabo aca yongera ko ati ntibibe nkuko jewe ngomba, ariko yuko ugomba. Mu kuvuga rero ati data niba ubishaka ikombe nikindengane, Yesu yavuze ibiri muri we uko yumva amerewe. Kuma turaje kuvuga ati nk'uwambaye umubiri w'umuntu. Bijya byose iragiye kubona, kubyihanganira byari bigoye.
yaciye avuga ati ibi sinshobora kubyihanganira. Ntiyahishije, ntiyagize umurenzi akati bon ndaje rero ubu harageze gukora bya bikorwa uraraba uko bigenda. Oya, yavuze ati ndababaye, siko byanditse ariko uri kumviza uko yavuze, ibintu ngiye kubona sinshobora kubyihanganira, ndagusabye birengane. Numva yego iyo dusenga rero hari igihe dushobora kuba turiko turasenga. Nibutse umuntu umwe yigeze kuvuga ngo uyu munsi nari nkeneye gusenga ata muntu n'umwe anyumva, yego kuko yagomba kuvuga Akariri asesa umutima. umutima wiwe imbere y'Imana. Yego. Numva igihe rero turiko turasenga twibuke ko Imana ituzi kandi isoma mu mutima. Mbeho wobihisha, wowe wihishije nde? Numva vuga ico ushaka imbere y'Imana. Uriko urasabira amahoro igihugu, saba amahoro. yego Muri kino gihe abantu bose barifuza amahoro, uretse yuko hariho abantu bariko baronka ubutumwa butandukanye kugeraho bashobora no guca intege abariko barasenga. ngo ntibigikenewe ko Ngo ntibigikenewe ko dusenga. harimo ubugombe Yego, bw'Imana. ndaja kubigarukako. Yego Hanyuma ibyo usaba byose wibuke ko Imana ari Imana ifise ingingo yayo, kandi ingingo yayo niyo ngingo y'ukuri. Ingingo yayo niyo ngingo y'ukuri, niyo ifise intumbero y'akazoza keza. Nico gituma Yesu yavuze ati ariko ntibibe nk'uko jewe ngomba, kuko ndabigomba nkurikije uko numva umubiri umerewe, uko jewe merewe. Mugabo bibe nk'uko ugomba, kuko data yagomba iki ko twebwe turonka agakiza. Kandi ibyo Yesu yategezwa gushitsa iyo mission. Hari igihe rero ibintu bishobora kutugora, tukabona ko ari ibihe bitoroshe gucamo, mugabo tukarondera ingene reka duca iruhande, tukagarukiza kuvuga ngo reka igikombe kindengane, tukibagira atari kugomba kwaba ariko kuba. Ugomba kwaba ariko kuba sugukwepa ibikwiye kuba. Sukugira ngo noba nshatse korosha ibintu. Oya, mugabo nukureka Imana mu burenganzira bwayo igashitsa umugambi wayo, ko turazi yuko ari ifise umugambi mwiza kuri twese. Ivuga yuko ifise ivyumviro byakazoza keza mu iherezo ryacu. Ico ni ca kabiri nize kudahisha ibyo biri mu mutima. Nibuka nk'umuntu bigeze kuvuga ngo akabareba bamuduhaye ngo umuntu bamubwiye ko umudamu wiwe yitavye Imana, acaraza hari kiziga tangura kuvuga ngo Mana, ngo singomba amatati nawe, ndagusabye ngarukanira umugore wanje, kuko siniteguriye kuba umupfakazi. yego yabivuze bivuye mu mutima. Yabivuze bivuye mu mutima. Abambwiye iyo nkuru rero bavuze bati ukurangiza ko iryo sengesho nuko uwo mugore yikanguye. Ntiyahishije ikiri mu mutima, ntiyavuze ngo Mana ho wamutwaye none nta kundi. Ariko yavuze ati umubaro mfise Mana je numva twotata. Imana yaramwumviye, ariko kandi mu migambi yayo yagoma no kwerekana ububasha ifise, kwishobora no kuzura n'abafu. Igira gatatu nuko iyo dusenze turiko dushira ibiri mu mutima wacu imbere y'Imana, kandi duhamagara ubugombe bw'Imana, naho Imana idahava yishura hahandi ngo jewe nshaka uko. Iyo nyine ikize kadukomeza. Yego Aha turabona ko Yesu amaze ariko arasenga, umumarayika yaje akamukomeza, amuha intege, kuko yari afise igikorwa yategerezwa gushitsa. Kandi kidashitse sinzi ko novuga ko bwari bubaye ubuhombe ku Mana canke kuri Yesu. Yaramaze imyaka ari mwisi ariko yigisha ategura abantu ku bwami bw'Imana. yego Byategezwa gushika kugira rero ngo bishike yarakwiye inguvu zivuye ku Mana. Niho yamurukiye umarayika akamukomeza kugira ngo abandanye uwo rugamba. Nuko natwe dusenga rero dukwiye kurema, atutarinze kuraba ngo biratevye cyane ntibitevye, ubu nyene mu isegonda nabishaka, muga Imana yifise uwundi mugambi. Ariko tumenye ko iyo turiko turasenga dukomeze dusenge, Imana nayo iduha inkomezi. Iduha inkomezi zo kubandanya gutumbera mu mugambi wayo. Kandi yadutumye n'ikintu
niyo dukomeza kugira ngo tugishitse, niyo duhaye umutwaro wo gusengera igihugu. Ubu hari abantu benshi bariko basengera igihugu, mugabo yiravye uko biriko biragenda, bamwe akabona tuno munsi nyene agomba yuko bice bigenda uko, akabona siko bimeze, akumva umenga aracitse intege. Ariko Imana iri ngaho ikubwira ati bandanya, umugambi ni mwiza. Tubandanye tuyisaba kugomba kwayo, tudahije ibyo dushaka, mugabo twemera ko ariyo ifise ijambo rya nyuma, kandi twemera ivyo iduhaye nk'inyishu. Hanyuma ikiduha inkomezi, twebwe nyene tugaca dukomera, tukumva tunezerewe kubandanya dusenga Imana. Icya gatatu ni kuvuga ko Imana ikitanga inkomezi iyo umuntu ariko arasenga. Iyo umuntu ariko arasenga, na cyane cyane iyo usenga udahisha ko uburyarya ku Mana ntibukenewe, kandi wemera ugushaka kwayo. Imana iradukomeza. Igira kane nizemwo niki, nuko uko ibintu birushaho kutubana ibikomeye, niko nyabuna dukwiye kongereza ingufu zo gusenga. Aha rero abantu benshi bakunda gucika intege, akagira ati none ngira ngo Imana ntiri kwiranyumva kubera ko uyu munsi itishuye. Ati Imana iki nikiveho, ahubwo aho kuvaho agaca haza nikigira kabiri. Wasaba ati nibiveho bya bindi bibiri, ukabona n'igiya gatatu kiraje. Yesu yabandanije gusenga, uko aha turasoma neza ngo ku murongo wa 44 bene byanditse ngo arushirije kwicwa n'umubabaro ashishikara gusenga cyane. Uko umubabaro wiyongera kubyo ibihe yegereje, niko yarushaho gusenga. Ntiyacitse intege, ntiyagize ati Imana wampebye, kandi noneho urumva n'umumarayika yaje aramukomeza. Iyo rero dutanguye gusenga, tugatanga gusenga igihugu, hanyuma tukamera nk'abiciriye hagati kuko umengo inyishu ntinyarutse, ucumengo nitwemeye ko Imana idukomeza, kandi nitwemeye yuko Imana ishitsa ibyo yigomba. Ntitudendebukirwe rero, nuko Yesu yarasenze kugeraho amazi ari mu mubiri ahera, icuya kama hakaza amaraso. Yumvira izo nguvu. Sinzi yuko muri twebwe bari uyu munsi hari urasenga kugeraho atakironka n'amate mu kanwa. Ariko yabandanije gusenga, kandi vyerekana umubabaro yari afise. Uwo mubabaro uko wiyongera niko yongereza no gusenga. Rero ntitudebukirwe, tubandanye gusenga, dusengera igihugu cacu. Hari igihe ushobora kubona umengo biriko bigenda birushaho kumera nabi, ariko kandi hariho n'uriko arasenga wakabona ko umuco urushaho kwiyongera, kubera yuko yemera ingene Imana iri kimukomeza kandi igomba gushitsa ubugomba kwayo. Dukomeze rero gusenga, Imana idoshitsa ubugomba kwayo, kandi imigambi yayo ni myiza cyane. Ikigira gatanu nuko imibabaro yacu ishobora kudusamaza, nyaboneka ikatubuza gusenga. Numva hano agarutse kuraba bamwe yari yasize abwiye ati nimusenge ntimuje mosha amabi. Wahejeje gusenga yari yitize ko asanga nabo bagavye bariko barasenga, kuko nyene hari hegereje, ariko yasanze basinziriye. Hano handitse ngo yasanze basinzirijwe n'umubabaro. Urumva ba bantu batatu bari bamwegereye, harimwo Petero, aho gusenga baciye barushaho kubabara. Muri uwo mubabaro wabo bariko biyumvira ngira ngo ingene bigiye kubagendera. None uyu Yesu kwagira afatwe agirirwe nabi, tweho tuzoba bande? Ko ari we yadutera agateka, tuzogirwa gute? Ko ari we yatwemereye ibi nibi, ko ari we twabona ko ari we mutware wacu, ubizogenda gute? Ngira ngo barashobora no guca biyumviye bati none mbebe utwo murwanira gute ko turi bake, ko hatabigwanisho dufiseho inguvu nizi. Sinzi ko batabakimvira ati ninda zirugwana kurusha abandi. Petero yitanganiza mu bandi, yakunda kuvuga cyane, mugabo kandi ni ingabire yari afise, kandi yatumye Imana imukoresha gose. Urumva muri uwo mubabaro rero, mu kubandanya kwiyumvira uko ibintu bimeze n'ingene bigiye kumera nabi, baca barushaho kubabara, baca bareka gusenga, baca barasinzira. Numva Yesu asanga basinziriye. Uko rero niko benshi bibagendera. Amaze kubona amaze umunsi umwe ariko arasenga nta gihindutse, aca yumva babaye. Akabona ibindi biriyongere, bakava ngo hariya na hariya, agaca yumva babaye, agaca acika intege. Aho gusenga rero, aho kubona bwabo basha bw'Imana,
umuntu agaca atangura kubona ibyago akibaza iki cyago cyatanguye uku ikindi cyaraje ejo hazoza iki n'ibindi bya byago bigakuma vyaguka bigaca bitwara ikibanza cy'Imana agasigara abona ibyago gusa agasigara abona umubabaro gusa agaca yuzura amaganya nico hacarika gusenga niko kwa gusinzira hanyuma muri uko kubona amaganya haca hava imigambi myinshi inyuranye nuko ugomba kw'Imana urumva inyuranye nuko ugomba kw'Imana hano Petero n'abagenzi we baciye basinzira hanyuma Yesu agira ati harageze urumva urabona ko Petero yabyukanye umugambi wo kurwana umuntu ashobora kwimvira ati ngira ngo muri kwa kwimvira yiko ararote ngera aja kurwana imbuga itabafise ni n'amahiri niki yaciye hagurukana umugambi wo kurwana ariko sibyo byari mu migabo y'Imana we ahagurutse afata inkota acugutwi ku mukozi mu baje gufata Yesu yarazanzamukana ibyo nyene yibaza kwiye kugwanira Yesu noneho woja kumugwanira wohera ku guca ugutwi umuntu umuciye ugutwi ukamusigira amaboko arakugwanya mbega hoho yohera ku mukozi boba banazanya atazi nijaje gukora urumva kubera ariko gusinzira niyo ko kwakunda abantu bagira ngo ngo mwasengeye ngo Imana ngo yamaze kurambirwa numva kuko we wiyumvira ngo yari kwiye guca inyishuro no munsi kanyishura nejo kuko Imana hamwe dusenga tuti Imana ndategetse mvuze ibi nibi ugava wiyumvira ko ari wewe Mana noneho urumva bigaca bituma rero abantu kubuko kwihebura batanga kuvuga ngo ntibigikenewe kusengera Burundi muri ino minsi y'abantu bariko bakwiragiza ubutumwa buvuga ngo ubusengera Burundi ngo Imana izomuhana ivyo vyanditswe hehe nariyumviriye Imana yarabwiye Yeremiya iti bwira abo bantu basabira amahoro ico gihugu batwaye mu hinyagano ico gisagara kiba amahoro none namba yobwira abantu binyagano bafashwe nabi ati ni musengere nyabuna abo babanyaze nyine baba amahoro niho nawe mugira amahoro nenshi tuza gusengera igihugu cyo wacu yaduhaye tubamwe dukoreramwo dutungiyemo imiryango ngo ntigira amahoro kugira ibyago Yesu yarabivuze yuko ari ibihe hazoba intambara impuhazi intambara abantu bankane bicane bibe bagira iki ababagararije mugabo Imana ni amahoro insinzi iva ku mahoro ibyo byose bihagarikwa n'Imana kandi ico duhamagarirwa no gusabira amahoro igihugu dusabira amahoro abantu dusabira amahoro abantu mu gihugu cacu dusabira amahoro inzego z'igihugu dusabira amahoro abo bose bagira ibikorwa bya politiki babijamo uko bafise ishaka ryo gutunganya ivy'igihugu abo bose bafise uruhara mu buzima bw'igihugu bose tubasabire kugira ngo Imana ibaha amahoro umutima hanya bashobore guharanira amahoro bakorejwe n'Imana mbega ubundi kwijambo ry'Imana rivuga ku kintu kijanye n'ubugombe bw'Imana tukaba tukiri gusenga Yesu yaje kandi azi n'ubugombe bw'Imana yuko hazogera igihe agapfa ku musaraba kugira ngo aducungure kandi ntivyabujije ko asenga mbega umuntu ari karasenga birashoboka ko yobuza ubugombe bw'Imana ubugombe bw'Imana nuko tugira amahoro nuko abantu bose baronka agakiza kiva ku Mana ni naco gituma igihe Imana yatuma Yona ininewe iti ngira ndabarandura iminsi 40 nibatihana urumva yashaka iki Imana yashaka ko bihana kugira ngo bagire amahoro urumva Yona acagenda afise ubwo butumwa mugabo mu byumviro byiwe yiteze ingene Imana ibahana yiteze ko Imana ibahana nta mutima w'ikigongo yarafise mbere baraba ku bwayo n'abari abantu bari okiye gucirwa kwiteka uko ingene bari babanye n'ubwoko bwiwe n'ibindi ariko Imana mu migabo yabo yagomba kubihana kandi barumviye hanya barihana iyo turiko turasenga ugomba kw'Imana no kwaba amahoro ariko muri kijya gihe turiko turasenga hari ibintu bishobora kuba byo duca intege mwumva kandi kugira ngo Imana ishitse mu mugambi hari ibihe dushobora kubona byo hava bidutsira kwihebura aha niho rero Yesu yaduhereye akarorero keza ukugomba kw'Imana gushobora kuza mu buryo butubabaza ariko tureko gomba kw'Imana kuze kuko niko kuvamwo ibyiza
Ego. hari aho dusoma mu Baroma 8:28 ko byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana irazi gukura bijya ibyiza muri bijya twebwe twita bibi. Ego. Numva Yesu yarazi koko uko biteza gushika. Mugabo yaratweretse ko bishobora gushika rero bizoba biremereye. Nico gituma bikeneye inkomezi zidasanzwe. Ego. Natwe rero uko Imana iri kwirabigenza ahiducisha reka twemere ugomba kwayo gushike kuko iherezo rizoba ryiza bivuye ku Mana. Ego. Tuguma dusenga igihe cyose kuko ubugombe bw'Imana buguma buriho kandi nubwo ubugombe bw'Imana buhari ntibitubuza gusenga ko twabonye yuko nkuko mwabivuze gusenga biratanga intsinzi bigatuma tugira intumbero no mu gusaba ubugombe bwayo kugira ngo ntidusange twahushije hanyuma kandi yuko turaronka n'inkomezi nuko gusenga. Hariho n'ikindi yuko mwavuze yuko dukwiye gushishikara uko bikomera tudakwiye no gucika intege ariko noneho dukwiye gushishikara tunasenga hanyuma yuko uko imibabaro yoza bitoshobora kuduhinduza umugambi ngo duhebe ya masengesho. Rero hariho abantu badufatiye turiko turaheza iki kiganiro mu kurangiza subira ubibutse gatoya ingene Yesu yakoze akaroro keza yakoresheje mu buryo bw'umubabaro ariko akabaho mu buryo bwo gusenga kandi akaronka n'intsinzi. Murakoze nkuko nyine wisaye mu ncamake Yesu yatweretse ko ibihe by'umubabaro bibaho. Ego. Kandi rero uravye uwo mubabaro wiyongera mu gihe tugomba gushikira ibyiza. Ego. Nawe yaciye asaba inkomezi kugira ngo ashobore gusozera neza ico gikorwa agishitse ku ntumbero. Natwe rero dukwiye gusenga no mu gihe bigoye, mbere igihe bigoye niho ho wa murwanizi wacu Satani aba yabonye ko tugira dushikire ibyiza agacaza kuzana intambamizi zikomeye ngo aduhindukize dushikwe ko na wa mugani w'ikirundi ng'impembo y'umwana ipfa mu magodoka. Ariko sibyo bikwiye. Dukwiye kubandanya gusenga ntihagire wiyumvira ngo twarasenze bihagije tuzokwigera dusenga bihagije ntibizobaho kugera igihe tuba turi kumwe n'Imana tuyihimbaza gusa ibihe bidashira. Ego. Murakoze cyane twame dusenga ubudahumeka ntiduhagarike n'umunsi n'umwe. Rero turabashimiye cyane ku nterero yanyu ngene mutweretse akarorero Yesu yakoresheje mu gihe cy'umubabaro ingene yasenze kandi ko yaronse n'intsinzi. Turabashimiye cyane. Murakoze namwe Imana ibahezagire dukomeze twese mu kuyisenga. Ego. Namwe mwese mwariko muradukurikirana turabashimiye naho ubutaha. Cyari ikiganiro abakunzi b'amahoro mushikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Partners Trust International, New Generation, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi na Mosso pour Christ. Naho ubutaha.